jewe sinoreka kuvuga yuko n'ubwa mbere mbonye uwo mukobwa musinyishije yaba ku mbuga haba ibikorwa byo kuririmba mbona mengo hariho abandi bantu basanzwe ibi bintu babikora ni iyihe critère muba mwarakoresheje kugira ngo uyo aba ari wo muhitamwo aserukira abandi atangurire abandi muri management yo gushigikira umuziki mu gihe tubona mengo hari abandi bantu bari bafise impano imbere yiwe baba barifuje management ntibayironka abo mwari muzi bavutse ntibakura nkuko twabivuze bahuye n'abarondera inyungu muri wa muntu ariko kandi ukeneye amata mu by'ukuri birasaba ko inka uyivyatsi rero suyu gusa turangirije ko n'abandi bose hari Imana yabavuze ko canke yabagabiye tuzotora make muri menshi dufise kugira ngo nabo nyene bahabonere ubuntu bw'Imana agomba rero agire demonstration de force itari y'amajambo kubera ko nk'ubu agiye agaterura nka Israel Mbonyi nta kintu kidasanzwe yo bakoze mugabo afashe Jeannette akamuterura akamukura mu Burundi gushika kuri scène internationale mwese muzobivyabona ko ari cyakozwe nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane nagiye tubire amakuru y'ikuru tubire amakuru nakijaja mugire shamana twese babwire na Edward mugire Suraya
Haleluya. Murakoze cyane. Tangazo la mbingu, Mungu tuambie, tangazo la mbingu, tunaja nalo, tangazo la mbingu. Mungu tuambie, tangazo la mbingu, tunaja nalo, tangazo la mbingu. Mungu tuambie, tangazo la mbingu, tunaja nalo. Tumetangaziwa vifo na mabaya mengine, tumetangaziwa mikutano na mambo mengine, tumetangaziwa korona na mambo mengine. Tangazo jijuru, mana tugire itangazo jijuru, turarikeneye itangazo jijuru, mana tugire itangazo jijuru, turarikeneye. Twaratangarijwe impfu n'ibindi byinshi, twaratangarijwe intambara n'ibindi byinshi, twaratangarijwe ibibazo n'ibindi byinshi. Bamwe batubwiye ngo naho tuzongera n'ibindi byinshi, ariko Mana turashatse itangazo ry'ijuru. Yesu Kristo tubwire amakuru y'ijuru, Yesu Kristo tubwire amakuru y'ijuru, Yesu Kristo tubwire amakuru y'ijuru, Yesu Kristo tubwire. Abaririmbyi mwegera hano gato. Yesu Kristo tubwire, turashaka kumva, turashaka utubarire, niyo yaduhumuriza amakuru. Yesu Kristo tubwire, mwami wanjye tubwire, turashaka kuba mwami. Amakuru y'ijuru, amakuru y'ijuru, amakuru y'ijuru Mana, amakuru y'ijuru Yesu. Na Janete mubwire, BNT bwire Mana, nagiye tubwire amakuru y'ijuru, tubwire amakuru y'ijuru. Nakijaja mubwire, Shamana Krise babwire, na Edward mubwire, Ela Setane yibwire nami. Amakuru y'ijuru, amakuru y'ijuru, n'Uburundi bubwire, Etebebe yibwire, mwami wanjye tubwire, amakuru y'ijuru mwami, kandi amakuru y'ijuru Yesu. Baririmbyi tubwire mwami, isi yose dukeneye, amashengero aripfuza, emera twumve ijwi ryawe. Amakuru y'ijuru, amakuru y'ijuru, amakuru y'ijuru, amakuru y'ijuru, amakuru y'ijuru,
inzitiro z'Yeriko uno munsi zibomoke, inzitiro z'Yeriko uno munsi zisenyuke, inzitiro z'Yeriko uno munsi zibomoke, inzitiro z'Yeriko uno munsi zisenyuke, inzitiro z'Yeriko uno munsi zibomoke, inzitiro z'Yeriko uno munsi zisenyuke. Bomoka 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 Yeriko, senyuka 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 Yeriko, inzitiro z'Yeriko uno munsi zibomoke, inzitiro z'Yeriko uno munsi zisenyuke. Mungu awabariki, asanteni sana. Janet nk'umuririmbyi w'imbazamana muri iki gihugu. Ishatumye rero nyamukuru twiyumvira ko uyu munsi twe bagaragariza ku mugaragaro nk'uku, nuko hari ibyo twari twarasavye Imana ngo nitugirira neza ikadushigikira natwe tuzoshigikira abandi. Uyu munsi rero nk'umwe mu bantu b'abagwizatunga bo muri iki gihugu, nakanya keza aho tubagaragarije ku mugaragaro ko tubitanguye kandi tugira tubishire mu ngiro mu gushigikira umuririmbyi Iteriteka Janet ahagira sinye amasezerano ajanye na under management. Suyo gusa siyo mpano gusa guhimbaza Imana no kuririmba, tuzoshigikira na babandi bakina amasinema, turi ngaho kugira ngo nabo tubashigikire. Kubwanje rero nibaza ko ndumwe muri iki gihugu yiyemeje kandi abibagaragarije ku mugaragaro ko dutanguye gushira mu ngiro ibyo gushigikira impano z'abaririmbyi bo muri iki gihugu. Ejo muzobona hari andi masezerano tuzatwo turasinyiranira n'abakina amareresi cyangwa abakina amasinema muri rusange. None rero tutabishije amajambo, umuririmbyi Iteriteka Janet turi kumwe hano agiye nyene gushira umukono kora n'amasezerano, tunamenyesha abarundi n'abarundi kazi bazifuza Iteriteka Janet bazomurondera muri EDM industry, baba abo mu bindi bihugu niba mwifuza bazoca mwishira hamwe ririko riramushigikira kandi rizobandanya rimushigikira. None rero turabashimiye, turabakengurukiye. Bimwe mu bikorwa amaze kurangura nuko mubona hari ikibazo c'amatara, nivyo vyaca bikurikira kugira ngo mubanze mubone ibikorwa vya mbere bijanye n'ivyo tumaze gukora mu bijanye n'ibyo kumushigikira, kugira ngo mubone mu vy'ukuri ko hari ahagiye gutangurira kandi ahagiye kuja. Kubwanje ku mpano Imana yamuhaye n'ivy'Imana yampaye, numva umenga niteguye n'umutima wanje wose kuzomugeza aho Imana ishaka ko nyene ashika. Cyane cyane ko ibyo twasavye Imana yabikoze, natwe n'akazyo keza ko kugira ngo dusinye imbere yanyu n'imbere y'Imana ko tugiye kubikora nkuko twari twarabisavye Imana. Imana rero nyine amahoro ihezagire mwebwe mwese mwumvise ko kubana natwe kuri uno munsi, umube icabona hagati yishira hamwe nanje nawe, muzobona itandukaniro y'ivyo abandi bakoze. Turifuza gukora ibirengeye ivyo abandi hanze bakoze, twifuza kuzoba ba mbere, twifuza kuzoba ba kabiri hamwe n'Imana. Imana ibahezagire. Nibaza gusoma Rafa. Ja, was ist denn Harry?
Kuiguha rimwe na rimwe tuhora tubona mushigikira ibikorwa kandi ni vyiza, ariko jewe sinoreka kuvuga yuko ubwa mbere mbonye uwo mukobwa musinyishije, yaba ku mbuga haba ibikorwa byo kuririmba, mbona mengo hariho abandi bantu basanzwe ibi bintu babikora. Ni iyihe criteri muba mwarakoresheje kugira ngo uyo aba ari wo muhitamwo aserukira abandi, atangurire abandi muri management yo gushigikira umuziki, mu gihe tubona mengo hari abandi bantu bari bafise impano imbere yiwe baba barifuje management ntibayironka? Criteria iyo yarakoreshejwe niyo narimo ndasaba kugira ngo numve ko hoba hariho mugenzi wanje nawe bafise iyo criteri akeneye gufashwa, yahora yitinya peut-être yafatiye ku mbuga no ku bindi kugira ngo azoze. Merci. Nibaza ko ari we rufunguzo rwa mbere rutanguye dufasha, tuzorangiriza ko tuzofasha abo bishoboka bose bigaragara ko babuze umuntu abapushinga kugira ngo bashire ku mugaragaro ivy'Imana ashize muri bo. Abo mwari muzi bavutse ntibakura, nuko nkuko twabivuze bahuye n'abarondera inyungu muri wa muntu, ariko kandi ukeneye amata mu by'ukuri birasaba ko inka uyivyatsi. Rero suyu gusa turangirije ko n'abandi bose hari ico Imana yabavuze ko canke yabagabiye tuzotora make muri menshi dufise kugira ngo nabo nyene bahabonere ubuntu bw'Imana. Tubona hariya hanze bigaragara ko impano zabo zikomeye, inyishira tomoye hamwe yari gutangura gufasha umuntu mwese mwamaze kubona, nta gishasha yoba akoze kuko yari kuba yuririye ku bandi. Agomba rero agire demonstration de force itari y'amajambo, kubera ko nk'ubu agiye agaterura nka Israel Mbonyi nta kintu kidasanzwe yoba akoze. Mugabo afashe Jeannette akamuterura akamukura mu Burundi gushika kuri scène internationale, mwese muzoba ivyabona ko ari cyakozwe. Nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane. hari demande sizo urumva hari wavuze ati nishegere bizokendera bitegerezwa kubanza kubisaba. Rero twe turamuzi imbere turavuga ati mbere icyo gihe n'izo zitaza yakone cyangwa usanga zitaje za internet, bavuze ati jewe barambuka bashaka kwaguka.